mboneyeho akaryo ko gushimira nshimitse umushingantahe Petero Buyoya yemeye aya mahiganwa, hanyuma amatora aheze akaba yarubashe aho intahe ishize ataguhigima. Yarerekanye akarorero keza k'inyifato y'igishingantahe n'inyifato ya demokarasi, tukaba tumukomeye amashyi. Melchior Ndadaye ni perezida w'igihugu c'Uburundi, ariko kandi aza kuvuka yavutse nk'abandi bana bose. Yavutse asa naho ari umugisha ku gihugu c'Uburundi, kuko yafashe igihugu c'Uburundi agihindura uko ukibona uyu munsi. Burya Melchior Ndadaye niwe yatumye CNDD-FDD ijya ku butegetsi. Ndakubwira ukuntu vyagenze, genda naranje muri iki kiganiro gusa. Reka turabire hamwe amateka ya Melchior Ndadaye, perezida yatwaye imisi mike gusa. Melchior Ndadaye ni umuperezida ashobora kuba atazova mu mitwe y'abene gihugu, na cyane cyane ko uwo muperezida ari ku mafaranga. Ese uwo muperezida ari ku mafaranga ubundi vyiwe bimeze gute? Mbega uyu muperezida yakoze iki cyatumye bamushira ku mafaranga, hanyuma ngo yisange abangabanganwe n'umwana w'umwami ari we Rudoviko rwa Gasore, umuganwa atari umugani, ku noti y'ibihumbi 10 umusanga ko uzoguha inoti y'ibihumbi 10 ukabona yanditse ko Repubulika y'u Burundi, uzomubwire yuko iyo noti atariyo, atanaho yizi, ni ngombwa uzoyisange ko Ndadaye Melchior Ndadaye kandi ni umuperezida yakoze ibidasanzwe ku buryo bw'uko na leta yahisemwo kumwitirira ikibuga c'indege, ikibuga internationali kimwe rudende uzosanga i Burundi. Ni naco Uburundi bufise conyene, ariko guverinoma y'u Burundi yahisemo kucita Ndadaye Melchior International Airport. Burya kuba umuntu mwiza ukemera kwitangira abandi bantu ndetse mutavukana mu ndimwe bisaba umuhamagaro. Mbega ubumeze nka babandi twaba twumva muri Bibiliya, Imana yari yaratumye kurokora abantu bayo. Rero Melchior Ndadaye ushobora gusanga ari n'Imana yari yaramutumye, yakoze ibidasanzwe, yari umugabo w'umunyabwenge. Ndadaye Melchior aratangaje, uyu n'umugabo atatinya kwibwira kuvyina hamwe n'abandi, mbega yarisanzura mu bantu ku buryo bw'uko utari kuvyizera. Ntiyatinya kwiyambarira kabutura muri weekend akagenda kizikinira umuziki ari kumwe n'urunganwe rwiwe. Uyu Melchior Ndadaye yize nk'abandi bana bose, ariko yakoze bitandukanye n'abandi bana bose wumvise canke abandi bantu bose usanzwe uzi. Nukuri yatwaye umwanya muto, ariko aracari mu mitima y'Abarundi, yaba umwana yamubonye canke utamubonye. Uko bigenda kose arazi neza ko Melchior Ndadaye ari intwari. Ariko uko bigenda kose Uburundi n'Abarundi usanga batigeze bagira umugisha wo kugumana izi ntwari twaba turiko turavugana mu mateka. Uzi ko intwari zose z'u Burundi turamutse tuzivuze twokwama tuzivuga mu mateka. Eheraba nawe, ejo bundi twababwiye kuri Bagaza, none uyu munsi turiko turabwira kuri Ndadaye. Ahubwo waruzi ko ubutaha tuzovuga kuvyerekeye umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore. Gusa rero nubwo bimeze gutya, banza tufate akanya gato tubanze duhozanye amarira twebwe nk'Abarundi, hanyuma tubanze tuvuge ku mateka y'u Burundi, kuko ngo amateka nubwo yoba babaje ntibisigura ko utayabwira abana. Ahubwo nyabona genda nananje muri kiganiro kwanza kugira ngo wumve amateka ya Melchior Ndadaye, umuperezida adasanzwe yemeye kuba incungu ya demokarasi agapfira Abarundi. Gusa rero imbere yuko dutangura iki kiganiro, nyaboneka banza urabe uko wakoze subscribe kugira ngo ube waratanze intererano ya kuri YouTube channel ya Mahoro TV, hanyuma ukore share, like, commentaire kugira ngo ubutaha ntuzocikwe n'ikiganiro kizokurikira. Hanyuma rero wewe tugiye kubana, ndagwaha ikaze. Uko vyatanguye rero byose byari joro rimwe biteye ubwoba, ubwo abashinzwe umutekano wa Melchior Ndadaye bamufashe, hanyuma bakamwinjiza muri Burende bakamutwara mu ikambi ya gisirikare, mu gihe perezida Melchior Ndadaye wewe yari karisabira ko bamutwara muri ambassade y'Abanyamerika, ariko ntibamwumviriza. Ariko gusa ngaha ushobora kwibaza ati none aba bantu bari bashinzwe umutekano wa Ndadaye bari nyabaki, ko igihe batera bashaka kwica Ndadaye baca bahunga bagasiga uwo bari bajejwe gukingira umutekano. Ariko uyu mugabo perezida Melchior Ndadaye abenshi tumuzi nk'incungu ya demokarasi,
gusa hari ubundi buzima bwiwe butangaje cyane tutigeze tumenya. Sindabizi neza niba uzi neza yuko uyu muperezida Melchior Ndadaye ari umwe mu bakaratika bakomeye cyane Uburundi bwigeze kugira. Uyu ni umwe mu baperezida bari barasomye ibitabo byinshi cyane kandi ku rwego ruhambaye, yari afise ubumenyi bwinshi cyane butangaje ku buryo bw'uko bitari gupfa gushobokera umuntu uwo ari we wese muri ico gihe. Gusa Melchior Ndadaye wewe ni umwe mu bantu bari bafise impamyabumenyi mu bintu bitandukanye, ni n'umwe mu bagabo bari baranse amacakubiri mu buryo bwose buboneka. Ariko kandi ikindi cyo nakikubwiye nuko uyu mugabo perezida Melchior Ndadaye ari umugabo mu yakunda kwicezera imiziki cyane yarigezweho ico gihe, kuko uyu ntivyamugora kwiyambarira kabutura akagenda kwicezera imiziki n'urundi runganwe rw'ico gihe bari bangana. Ahubwo ikindi kintu ushobora kumva kikagutangaza nuko perezida Melchior Ndadaye mu gihe ciwe vyari bigoye cyane ko wabona uwundi muntu uwo ari we wese ashobora kumurusha gutwara imoto. Ibaze nawe ko umuperezida Melchior Ndadaye yashobora gutwara imoto uvuye mu Rwanda agashika i Burundi yibereye ku moto. Uyu mugabo Melchior Ndadaye ntiwumve baramwise incungu ya demokarasi, ku vy'ukuri yarabikwiye. Uyu mugabo yatwaye igihe gito ariko yahinduye ibintu vyinshi cyane bitari bike. Yatwaye imisi 102 gusa, ariko imbere yuko aja ku butegetsi ibintu byari bimeze nabi cyane ku rwego rukomeye, kandi na nyuma yuko agiye ku butegetsi ibintu byakomeje kuba nabi cyane. Uyu muperezida Melchior Ndadaye nawe yari yarakuye igihano cyo gupfa, ariko kandi ni nawe yari yaratumye akaruhuko ko ku munsi wa gatandatu kabaho. Nakubeshe hari ibintu byinshi bitangaje biri kuri Melchior Ndadaye abantu benshi batazi, ushobora kuvyumva bikarangira wifashe ku munwa ukumigwa ku buryo bw'uko utokwizera ko yari Melchior Ndadaye bariko barakubwira. Ariko uyu munsi nashatse ko tubijamwo imizi mu mizi kugira ngo umenye neza ivyerekeye incungu ya demokarasi twakuze twumva ku bantu benshi bakuze batamubonye. Ariko rero uyu munsi muri kiganiro kugira ngo twumve neza amateka y'uyu Melchior Ndadaye, uyu munsi biradusaba ko twifashisha igitabo kimwe cyanditswe n'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi ariwe Sylvestre Ntibantunganya. Iki gitabo yacise Burundi Demokarasi Piege. Iki gitabo rero bwana Sylvestre Ntibantunganya yagishitse ku mugaragaro itariki 8 mu kwezi kwa kabiri mu 2019. Iki gitabo rero agishira ku mugaragaro hari ku munsi wa gatanu. Turaza kwifashisha n'izindi nyandiko zagiye zishigwa hanze n'abantu bari begereye perezida Melchior Ndadaye. Hanyuma kandi tuze kwifashisha n'izindi nyandiko zagiye zandikwa ku buzima bwa Melchior Ndadaye. Reka nongere nguhe rero ikaze muri ubu buzima butangaje bwuzuye amayobera n'ubwenge bwa Melchior Ndadaye. Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe inyuma y'imisi 102 gusa, yari amaze yimitswe inyuma yuko hari yabaye amatora ya mbere yari yabaye itariki 1 y'ukwezi kwa gatandatu. Ico gihe Ndadaye yaragiye ku butegetsi yasimbuye Pierre Buyoya, mu gihe Buyoya yari amaze imyaka 6 atwara igihugu mu gihe yari yateye coup d'etat Perezida Bagaza. Ariko nganagira kwibutsa yuko ico gihe Pierre Buyoya yarasenyuye ubutegetsi bwa Bagaza hari mu mwaka w'1987. Iri gandagurwa rero rya Melchior Ndadaye ryazanye akajagari kadasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, kuko Abarundi Ndadaye amaze kwicwa baci basubiranamwo batangura kwicana bapfa ubwoko. Ibi navyo rero byatumye igihugu gicacinjira mu ntambara idasanzwe yamaze imyaka irenga 10. Uyu muperezida rero Ndadaye Melchior nariko ndakubwira yavutse itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mu 1953. Ico gihe avukira ku musozi wa Murama muri komine Nyabihanga ihari mu ntara ya Muramvya. Ndadaye Melchior yavutse mu bana 10 akaba imfura, hanyuma avuka kuri se wiwe Ndadaye Piyo, hanyuma na Tereze bandusha ubwenge. Ndadaye rero amaze gukura nk'abandi bana bose yatanguye ishure. Hanyuma yatanguye ishure mu mwaka w'1963. Yatanguriye amashure mu ntara ya Gitega ahitwa Imbogora. Uyu Ndadaye kuva mu mwaka w'1966 kugera mu mwaka w'1972 yize ku ishure nderabigisha ry'Igitega. Intambara y'ico gihe imaze gutangura mu mwaka w'1972, Ndadaye yaciye hava ahungira mu Rwanda. Aho rero mu Rwanda amaze guhungirayo ni naho yahavuye atangurira ishure ryisumbuye kuri groupe scolaire d'Asrida i Butare mu Rwanda mu mwaka w'1972 nyene gushika mu mwaka w'1975. Yatanguye kaminuza mu mwaka w'1975 nyene kugera mu mwaka w'1980. Yatanguye akazi ko kwigisha kuva mu mwaka w'1987 abikorana no kwiga ibijanye n'amabanki kuva mu mwaka w'1987 kugeza mu mwaka w'1992 hariya mu Bufaransa, ari naho yavuye aronka impapuro zibiri z'umutsindo ariyo yo kwigisha hamwe n'iy'amabanki. Melchior Ndadaye
ari mu bagabo batanguje umuhari w'abanyeshure bari ubutare mu Rwanda ariwo bita Mouvement Progressiste des Étudiants Burundais. Umuhari ukaba wari ufise n'irindi zina ryitwa Bampere. Aha hari tariki 3 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 yaciye arongora uwo muhari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979. Icyo ukwiye kumenya kandi nuko Perezida Melchior Ndadaye ari mu batanguje umuhari w'abakozi Parti des Travailleurs Burundi, bakaba bawuhina ubu. Ariko rero kubera ukutumvikana bivanye n'ivyiyumviro byabitandukanye muri uwo mugambwe wa ubu, Ndadaye yaciye awuvamo atagiye kirekire arawumaramo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1986 Perezida Melchior Ndadaye yaciye asubira mu Burundi. Hari itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu Perezida Melchior Ndadaye akimara gushika mu Burundi yaciye atanguza umugambwe wiwe bwite, awutanguza mu kinyigero awita Sawanya Frodebu Fo pour la démocratie au Burundi. Uyu mugambwe Sawanya Frodebu kuva Melchior Ndadaye awushinga mu kinyegero ni nawe yawutwara kugira wemewe n'amategeko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992. Uyu mugambwe rero Sawanya Frodebu ntivyatevye waciye winjira mu matora yabaye itariki imwe yaraye umukuru w'igihugu hamwe n'ayabashinga amateka, yabaye itariki imwe Ruheshi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Ico gihe ari nabwo rero uyu mugambwe Sawanya Frodebu waciye utahukana intsinzi ku majwi menshi cyane y'umurengera, atsinze uwo bari bahiganwa Major Pierre Buyoya, ari nawe yaramaze imyaka 6 arongoye igihugu cy'u Burundi. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu kivandimwe ca Zaire, nyene cyubahiro umukuru w'igihugu kivandimwe ca Tanzania, nyene cyubahiro umukuru w'igihugu kivandimwe cy'u Rwanda, nyene cyubahiro warurongoye igihugu cy'u Burundi, banyakubahwa bashinga ntaye bapasoni mugize leta y'u Burundi bushasha. Uyu rero Major Pierre Buyoya yari yagiye mu matora ahiganwa, yari yagiye ari mu mugambwe wa Iprona. Ndadaye rero n'umugambwe wiwe Sawanya Frodebu yagiye mu matora ashigikiwe n'imigambwe 3 ariyo PPRPB no bita PR. Muri ayo matora rero yabaye mu gihumbi kimwe amajana 1993 Ndadaye amajwi yarose yatangaje abatari bake kuko yarose ibice 60% hafi birenga. Hanyuma Major Pierre Buyoya nawe bahiganwa aronka ibice 32%. Ibi ari nabyo byatangaje abantu. Umugambwe wa gatatu nawo bahiganwa warose igice kimwe cyonyene. Uyu mugambwe wari urongowe na Pierre Sendegeya. Uyu mugabo akaba yari yagiye mu matora aserukiye umugambwe PRP, maze iki gihe nta n'igice cya kabiri cy'amatora kigeze gisubira kuba, ahubwo nyabona bemeye ibyavuye mu matora. Maze iki gihe Melchior Ndadaye abayanditse amateka yo kuba perezida wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yitorewe n'abenegihugu muri demokarasi. Maze Melchior Ndadaye akimara gutogwa ibintu bica birahinduka, kuko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 kuva Uburundi bwikukira intwaro zagumye zikurakuranwa ari intwaro za gisirikare, kandi umwe yajako agakugwaho nuko habaye kudeta. Ariko iki gihe Ndadaye yari abaye umukuru w'igihugu w'umusivile wa mbere atwaye igihugu cy'u Burundi. Gusa nubwo ivyo vyabaye, Ndadaye rero yamaze ku butegetsi umwanya urumerumara, kuko amezi 3 yonyene yarahagije kugira ngo abahekuye Burundi, aha ndavuga abagandaguye uharaniye intahe yo kwikukira, cyari gihe cyabo cyo kugaruka gusubiza mu marira abarundi mu kwica Ndadaye Melchior bari bitoreye hakurikijwe intahe ya demokarasi. Aha rero vyaje kwisubiriza mu ijoro rimwe ry'amarira itariki 20 z'ukwezi kwa Gitugutu mu mwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana 1993 nibwo akagwi k'igisirikare katembagaje ubutegetsi kabanje kugandagura umukuru w'igihugu abenegihugu bari bitoreye. Uyu munsi rero bica Perezida Melchior Ndadaye yiciwe hamwe n'uwararongoye inama nshingamateka ariwe Posye Karibwami. Yicigwa hamwe kandi rero na Guillaume Mazubute icegera c'uwararongoye inama nshingamateka. Yicigwa hamwe kandi na Juvenal Ndayikeza yari umushikiranganje w'amakomine. Ariko kandi iryo joro nyene bica n'abandi benshi bari basoma mbike biwe. Gusa ico no kubwira nuko iryo joro ryari rije kuba nk'umwijima ku gihugu cy'u Burundi, kuko guhera iryo joro Ndadaye yicwa Uburundi bwace bugwa mu isanganya ry'intambara z'urutavanako ryamaze imyaka 10, ari navyo vyatumye abarundi bamwe bigigeranya bakaja hamwe kugira ngo baje guhabuza iyo ntwaro ya demokarasi Perezida Melchior Ndadaye yari yaratanguje, ari nabo ubona uyu munsi. Aretse ni DDFDD natanguye nkubwira ko Perezida Melchior Ndadaye ari we yatumye
CNDD-FDD ijya ku butegetsi, kuko bagiye mu ishamba mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 maze baja kuvayo mu mwaka w'ibihumbi 2003. Kuva ico gihe ni ukuvuga ngo imyaka 10 yari iheze. Ivyerekeye Ndadaye ni vyinshi ntitwobivuga uyu munsi ngo tubirangize, gusa uza gukurikira ikiganiro ca kabiri kivuga ku buzima bwite bw'amateka ya Melchior Ndadaye. Itegure rero uze kucumviriza, gusa ndagusaba ngo banze ukore subscribe ndabikwibukije kugira ngo uze kubana nanje no mu kindi kiganiro kigira kabiri y'ubuzima bwite bwa Melchior Ndadaye, umuryango yasize, umugore wiwe, eka ibimwerekeye vyose.